Bwana Yesu asifiwe. Kunuva ugira ngo turabantu bakeye. Bwana Yesu asifiwe. Ya. Ndumva biriko biraza. Ndashaka numve ko muri mwishengero ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Mupo kabisa. Ndani ya Yesu. Muheza kigwe cyane. Ndashimiye Imana yo mu ijuru ku bantu bafite Igiswahili mugerageze mubafashe. Ndashimiye Imana yo mu ijuru ko yemeye ko uyu mwanya ubaho wo gusangira amajambo yayo. Ndashimiye kandi n'abatama babonye ko uyu mwanya no gukoresha kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Sabe buri muntu wese ari ngaha kugira ngo ntabe umuhombe, ahubwo uyu mwanya awukoreshe neza. Nkunze gusaba abantu gukoresha notebook kugira ngo bandike amajambo y'Imana tuba twasangiye, kugira ngo igihe muri mu mihana iwanyu mugerageze gusubiramwo gusoma Bibiliya. Ni by'ukuri turasoma ijambo ry'Imana, ariko kandi usanga kenshi twagiye dusoma mu ncamake. Ariko iyo usomye witonze muhira uragerageza ugasubiramwo ukarimbura, none ukamenya ijambo ry'Imana ryagutse neza. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusangira amajambo y'Imana makeya, ariko kandi atari make. Rero usabe buri muntu wese ari ngaha ntabe umuhombe kandi ntacikwe. Tugiye gusoma amajambo y'Imana, tuvuga ko afite umutwe uvuga ngo ikabanze bazishengera. Inkota murayizi. Inkota kiba ari kibuga kirekire, ziri ubwoko bwinshi. Hariho niyo ishobora guhagarika ikaba yo kugera ngaha, kandi ikaba inkota zikunze kugira ububi muri mpande zose. Rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riravuga ngo ni igihe cy'uko inkota uhagatiye ikora icyatumye ikuza mu maboko. Ni igihe cy'uko icyo watumye muri iyi si gukora ugikora. Ntabwo ari igihe cyo kuryama, oya. Ntabwo ari igihe cyo gusamara, oya. Ntabwo ari igihe cyo gupfisha umwanya ubusa, oya. Ni igihe cy'uko icyo warungitswe ku isi gukora ugikora, kuko umwanya ni muto cyane. Bwana Yesu asifiwe. Umwanya ni muto cyane. Abana mu bahingaburo zabo, umwanya ni muto cyane. Ni igihe cy'uko icyo warungitswe ku isi gukora ugikora. Ntabwo ari umwanya wo gusamara ubitwagira ikimazi. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yeremiya igice cya mbere. Turasoma amajambo atari make, turahera ku murongo wa 4 tugere ku murongo w'10. Turasoma mu gitabo cha Yeremia. Kwa Kiswahili tunasoma Yeremia sura ya kwanza, tuanzia mstari wa 4 hadi wa 10. Tugiye gusoma amajambo y'Imana, tumenye uko ngaha muri Yeremia havuga, tumenye mbega bihuriye he no guhagatira inkota. Ku murongo wa 4 reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, ntarakubumbira mu nda nari nkuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga.
Umurongo wa 6, maze ndavuga niyo erega mwami uhoraho sinzi kuvuga kuko nkiri muto. Umurongo w'7, ariko uhoraho arambarira ati ntacyo uvuga ngo ndacyari muto, kuko uwo nzogutumako wese ari uzojako, kandi icyo nzokubarira cyose akaba ari cyo ukwiye kuvuga. Umurongo w'8, ntuzugire ubwoba ku bwabo kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore rije uhoraho mbivuze. Umurongo w'9, maze uhoraho arambura ukuboko. Aha bitumvirize neza. Umurongo w'9 haravuga ngo maze uhoraho arambura ukuboko ankora ku munwa, uhoraho arambarira ati heshiza amajambo yanje mu kanwa kawe. Umurongo w'10, raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami, bwo kurandura no gusangangura, guhonya no gukombombora, be no kubaka no guteragira. Amen. Mani ishimwe cyane. Mugerageze musome aya majambo mu bwitonzi. Kwa Kiswahili tumesoma Yeremia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 4 hadi wa 10. Tunaweza kuendelea. Ijambo ry'Imana, iri jambo ryaje igihe Yeremia ariko arahamaga. Yariko ahamagagwa n'Uhoraho, agerageza kuvuga yisobanura ko atazi kuvuga. Uyu munsi hari abantu muri twebwe Imana ihigikorwa ariko bakavuga nka Yeremia ngo sinzi kuvuga. Uyu munsi ijambo ry'Imana rivuze ngo ntatutinya kuko narakubumbira mu nda ya mama wawe nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye. Ijambo ry'Imana rivuze ngo nagushizeho kuba uruvugishwa nanje. Ni igihe cy'uko inkota uhagatiye mu kuboko itangura gukora. Umurongo w'8 niho havuga ngo ntuzugire ubwoba ku bwabo kuko ndi kumwe nawe ngo nkurokore ibyo uhoraho bivuze. Umurongo w'10, uraba uyu munsi gushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abantu, bwo kurandura no gusangangura, guhonya no gukombombora, bo no kubaka no guteragira. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana riratwereka ko mu rugendo rwo kuja mu ijuru udakwiye kugira ikintu na kimwe ukwiye gutinya. Ni iby'ukuri koko birakomeye, usanga ibiduhiga ibitugwanya ari byinshi nyenge ari byinshi cyane, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rivuze ngo nitwicare, kuko Imana yadushizeho kuba abahanuzi, yadushizeho gukora. Ntabwo ari igihe cyo kuryama, ntabwo ari igihe cyo kurya tukadamarara, ni igihe cyo gukorera Imana, kuko igihe kiraje kandi kiratwegereje. Igihe kiraheze shengero ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Turi kumwe. Ni igihe cyo gukorera Imana. Reka dusome mu Baheburayo, dusome mu gitabo cy'Abaheburayo, turasoma igice cya 4, turasoma umurongo wa 12 tugere ku wa 13. Igitabo cy'Abaheburayo, kwa Kiswahili ni Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 na wa 13. Igice cya 4 turasoma umurongo wa 12 n'uwa 13. Turebe ngo havuga gute. Umurongo wa 12 havuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi kuruta ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanye ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ibyo umutima wiyumvira ukagabira, kandi imbere yayo nta cyaremwe gihishijwe.
ariko byose byambaye ubusa, bigaragara imbere y'inyonga zizo tubaza ibyo twakoze. Bwana Yesu asifiwe. Hano ijambo ry'Imana yatubwiye ku murongo wa 12 ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Wewe wadana wabyemera ijambo ry'Imana ni rizima, ntigigeze ripfa. Ijambo ry'Imana ririho, ryamyeho, kandi rizokwamaho ibihe byose. Nizo mpamvu iryo jambo ry'Imana nyene rifise ububasha bwo gutanga imisokoro rikinjira mu magufa y'umuntu. Ngo rigatanga ingingo n'umusokoro, risuzuma ibyo umutima wiyumviye ukagabira. Iryo jambo ry'Imana iyo rigeze muri twebwe riyasuzuma bijya byose wiyumvira, nubwo ata muntu n'umwe woba wabibwiye, ryo rirabimenya. Ijambo ry'Imana, ijambo mwibuke Yohana igice cya mbere, ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, jambo umwami Yesu. Umwami Yesu nta na kimwe ahishwa mu bugingo bwawe, n'imishatsi wikoreye ku mutwe nayo arayizi igitigiri cyayo. Imana itabare cyane. Ni igihe cy'uko inkota uhagatiye mu kuboko itangura igakora, ntabwo ari igihe cyo kwicara ikigabire. Uwahawe kuvuga ubutumwa si igihe cyo kwicara, ni igihe cyo kubwira abantu ubutumwa bwiza kugira ngo barokoke, bihane, bahindukire, bave mu byaha. Ntabwo ari igihe cyo kugenda tukicara tukarya tukaryama. Oya, ni igihe cyo gukorera Imana, kuko umwanya utazi n'isaha utazi, igihe cyawe gishobora guhera. Mbega igihe warengutse imbere y'Imana, Imana ikavuga ngo mbega ni bande wahaye agakiza, uzokisobanura gute? Iki ni kibazo umuntu wese akwiye kwibaza. Uzokwisobanura gute? Nzokwisobanura gute? Adresse ubaye ko imaze k'imyaka 5, imaze k'imyaka 10, imaze k'imyaka 20, cyangwa ni naho wavukiye kandi urahasazi. Ikibazo ni iki ngo ni bande umaze kuzana kugakiza? Ufise abantu 500 muri telefone, ni bande umaze gufata umwanya ukabarungikira ijambo ry'Imana mukaba murariganirako? Ni bande? Yesu yavuze ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Ntabwo yigeze avuga ngo nimugende muhindura amahanga yose abatafari. Yesu yavuze ngo nimugende muhindura amahanga yose ibiti. Oya, yavuze ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Kandi si uko gusa, abaza kumara kwigishwa bakamenya babatize mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera. Nimurama kubabatiza ntibigarukiraho, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Ngo ni Yesu, si jewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atitwigisha abantu kwitondera ibyo yatugeze byose. Byanditse mu kihe gitabo? Byanditse mu kihe gitabo? Muri Bibiliya yera. Bibiliya yera umuyobozi w'umukristo. Mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve ndi kumwe nawe iminsi yose kugeza ku muhero w'isi. Ntabwo ari igihe cyo kwicara, ntabwo ari igihe cyo gusamara. Wewe muririmbyi uririmba, ririmba ibintu bikurimo indani. Saba Imana kugira ngo indirimbo uririmba zibanze zishire ku murongo wewe nyene, kubera yuko Bibiliya ivuga ngo nta muntu ashobora kuja gutosora mugenzi wiwe atabaje kwitosora. Cyo nigikunda. Ni gute ndoba natose kawe hamira ko gahe imbere ya Jarisibika? Ibyo byokunda? Ntabwo bishoboka. Birasaba kuba mfise amaso abona neza, atabintu byagiyemo,
ndiko ndagenda nkabona ko hari sipika bityo n'umuntu aje inyuma yanjye namubwira ati witonde hano hariho sipika, ariko bisaba ko bafite amaso abona. Rero ni igihe cyawe cyo gukorera Imana, ntabwo ari igihe cyo kurya tukaryama, si igihe cyo kudamarara. Abavuga ubutumwa bahawe kuvuga ubutumwa, si igihe cyo kuryama, oya, ni igihe cyo gukorera Imana, ni igihe cyo kubwira ubutumwa bwiza abandi, kugira ngo irya ngabire wahawe n'utayihawe ayisabe Imana, ayisabe ayihabwe. Umuririmbyi avuga ubutumwa, umusenzi avuga ubutumwa, umukristo wo mu ishengero avuga ubutumwa, n'abantu bashasha babwiye ubutumwa. Namwe nimwicane nimubibwire bagenzi banyu nabo baze bakizwe, kugira ngo Yesu aje adusange twese twiteguye. Bwana Yesu asifiwe. Si igihe cyo kwicarika ingabire wahawe. Uyu munsi tuvuga amajambo make, reka tubandanye tujye mu Banyefeso 6:17 wa Efeso sura 6 mstari wa 17 na 18. Twumve ijambo ry'Imana rivuga gute. Mu Banyefeso, Abanyefeso igice cya 6 turasoma umurongo wa 17 n'uwa 18. Twumve uko havuga. Abanyefeso igice cya 6 ku murongo wa 17 n'uwa 18 havuga ngo mwabire inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Murongo wa 18, musengere muri mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubikore, kandi ibyo mubibere maso, mukobeje rwose musengera abera bose. Imana dutabare cyane kandi tugirire neza. Hano mu Banyefeso igice cya 6 ku murongo wa 17 Imana ivuze ngo mwabire inkofero y'agakiza be n'inkota ya mpwemu. Icambere ubanze ukitwe, ubanze ukitwe neza, ntihagire ibyo uziguriza muri wewe ngo uvuge ngo iki cyaha ni gito ni ikiwanje. Oya, banza wisuzume muri wewe, kuko Bibiliya ivuga ngo abari mwe mwisuzuma kuko nimwe mwiyizi. Bwana Yesu asifiwe. Igituma ari mwe mwiyizi, nabamunda kubwira abantu ngo Imana ituzi ubwa mbere, niyitumenya ubwa mbere, hanyuma twebwe tukimenya ubugira kabiri, hanyuma abantu batubona bakatumenya ubugira gatatu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ijambo ry'Imana ngo bari mwebwe mwisuzuma, usuzume ingeso zawe, usuzume imigendere yawe, usuzume aho ubaye. Mbega nditara rimurikira abandi? Mbega mu ngeso zanje, mu mvugo zanje, mu gutembera kwanje, ndurumuri rumurikira abandi? Niwasanga utari urumuri rumurikira abandi, ugasanga hari ahantu udakora nk'uko Imana ishaka, ijambo ry'Imana rivuze ngo mwambare inkofero y'agakiza. Reka turebe ariko havuze murongo wa 17, mwabire inkofero y'agakiza n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Agakiza kabanze kakurange wewe mugabo uri hano, agakiza kabanze kakurange wewe mugore muri hano, agakiza kabanze kakurange wewe mwigeme, wewe musore n'abana bacu. Bwana Yesu asifiwe. Nitwamara kwabira agakiza ngo si ibyo gusa, cyo twabira n'inginzo ya mpwemu ye.
kandari sishaka kuza ndavuga ibitanditswe. Ngo mwabiri ngofero y'agakiza be n'inkota ya mpemu niyo jambo ry'Imana. Niba mara gukizwa neza utazigurije na kimwe, ntihagire ubusuma ubika, ntihagire ubusambanyi ubika, ntihagire ukwikeka ubika, ntihagire ukuroga ubika, ntihagire ikeba ubika, ntihagire amajambo yo kubesheranira ubika muri wewe, n'ibindi byaha byose abantu usanzwe tuzi byanditswe mu gitabo cy'Imana. Ibyo byose nibamara kubyihana, ngo noneho rero utubona kuronka inkota ya mpemu yera iyo jambo ry'Imana. Kuko mpemu yera ntashobora kuja mu mubiri uri n'imyanda uyahaba namba. Mpemu yera aja ahantu hatunganye, kandi dukwiye gusenga cyane kugira ngo turonke ubushobozi bwa mpemu yera. Bwana Yesu asifiwe. Turonke ubushobozi bwa mpemu yera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abagendeshwa na mpemu bose nibo bana b'Imana. Imaji ibaze, niba utagendeshwa na mpemu ugura umwana wanje. Tugendeshwe na mpemu yera niho tuzoba abana b'Imana. Hari korasi ngaha bateye ivuga ngo niwe azodutera. Inde mpemu yera niwe azoduterura atudugane aturenze ibicu adushikirize Yesu. Yesu nawe agenda imbere y'Imana avuge ngo data waba babandi wanumye gucungura abana bazanye. Ariko uzoba mu mugwi w'abazojanwa na mpemu yera niwihana ibyaha byose kandi ukakira mpemu yera. Mpemu yera niwamara kumwakira ntazogutegeka kuja gusambana, ntazogutegeka kuja kwiba, n'amajwi uzokumva mpemu yera azogushoboza kuyahakanira, uyabwire ngoya ubwo rugi rwo gusambanya narabugaye, ubwo rugi rw'ubeshi narabugaye, iyo nzira y'umurego siyo ngirimo, iyo nzira y'urusaku narayihakanye. Byose mubyihakane wemanga umwami Yesu, kuko Yesu yavuze ngo niba nyaturira imbere y'abantu nanjye nzokwatura imbere ya Data imbere y'abamarayika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tubandanye n'amajambo y'Imana kuko navuze siza gutinza. Reka dusome, tugiye gusoma imirongo ibiri ihereza. Turasoma Ezekiel 33:6-7. Ezekiel 33 murongo wa 6-7. Tuzaba dusigaje umurongo umwe tugasozera. Ezekiel 33 umurongo wa 6-7. Turahava dusozera. Murongo wa 3 aravuga ngo ariko iyo nderetsi niyabona inkota ije ntivuze inzamba abantu ngo baburirwe, inkota ikaza ikagira igahura muri bo, uwazoba agahuriwe muri gabitano byiwe, ariko amaraso yiwe zoyarondera kuri iyo nderetsi. Murongo witwe niko nawe mwana w'umuntu nagushizeho kubera n'inzu ya Isirayeli ndetse. Nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanje ubashikiririze imburi. Bwana Yesu asifiwe. Hano ijambo ry'Imana rivuze ngo inderetsi ku bantu batumvikira neza. Ndabizi ko harimo abana bavukiye muri ibi bihugu canke naho kabavukiye mu makambi y'impunzi batazi inderetsi carico. Inderetsi ni nk'uko twebwe ishengero turi ngaha twaba tugiye kuri Walmart kuraba ibiriko birahabera, tugaca dutora batatu bo muri twebwe ngo banza mugende murabe ivyari byo, muraduha amakuru bitewe n'uko tugiye turi benshi boca babimenya ari abatugira nayo bakatugira nabi. Bwana Yesu asifiwe.
izo nderetsi rero ziragenda zigatohoza amakuru, Bibiliya ivuga ngo n'abatasi. Inderetsi kandi n'abantu baba bari ahantu hejuru hitanguye kugira ngo babere amaso abari hasi. Akarorero, umuntu ari ku etaje ya gatatu ngaha arashobora kubona ibiri hirya cyane kure, ibyo uri ngaha hasi adashobora kubona, sibyo none? Icyo gihe rero iyo nderetsi iyo ibonye bya bintu biri kure nk'abantu baje gutera igisagara, igaca ivuza inzamba cyangwa ikavugira ku byombo, abo bafise ibyombo baba baresitaye. No ngaha turi hari ibyombo hajya umuntu ashobora kuvugiramo iyi nzu yose kumva, sibyo none? Niko bimeze rero. Iyo nderetsi iyo ibonye abaje gutata ntitabaze bivuge iburira igisagara, abantu baje bakaca bafata igisagara bakakirimbura, nabo bantu bose amaraso yabo azoharurwa kuri iyo nderetsi. Natwe niko bimeze muri iki gihe. Umunyabyaha uzobana nawe iruhande yawe, Imana ikamutuma kububurira ntumuburire, akazopfira mu byaha, amaraso y'iyuzure aharurwako. Ariko niwamuburira ntabivemo agapfa atihanye, amaraso yiwe azoja ku mutwe wiwe ntazoguharurwako. Nico gihe cyo kugira ngo iyi Imana idutumye tugamburuke dushikane ubutumwa, kuko iduma ntiyicwa abana. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye kurangiriza muri Timoteyo wa kabiri igice cya 4, turasoma umurongo wa 2 kugera ku wa 5, niho dusha dusozerera. Timoteyo wa kabiri Timoteyo wa kabiri igice cya 4, turasoma umurongo wa 2 tugeze ku wa 5. Timoteyo wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 2 kugera ku wa 5 haravuga ngo uvuge ijambo ry'Imana, uhore ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane wihamize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha, kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima. Ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibanezereza, bazokwirudaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo, kandi bazokwizira amatwi ngo ntibumve ukuri. Bazozimira bakurikira imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri byose, wihanganira imibabaro, ukora igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa cy'ibango ryawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hano ku murongo wa 2 muri Timoteyo wa kabiri nyene igice cya 4, genda sura mu mirongo cyane kugira ngo abandika mwandike, abaza gusubira ko mugeze mu mihana iwanyu muze gusanga mwanditse ibiri byo. Timoteyo wa kabiri igice cya 4 uhereye ku murongo wa 2 havuga ngo uvuge ijambo ry'Imana, uhore ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Nsobanura iki? Mu gihe gikwiye no mu kidakwiye hashatse gusobanura mu gihe ufise amahoro no mu gihe wayabuze, mu gihe uri mu buzima bwiza no mu gihe uri mu buzima bubi, mu gihe uri umukire no mu gihe uri umukene, mu gihe warimye ukimbura no mu gihe warimye ntiwibure, mu gihe wabyaye abana benshi no mu gihe wabaye ingumba utigeze ubyara, mu gihe waronse uwo mwubakana no mu gihe wamubuze. Igihe cyose mu buzima bwose urimwo utarame situation uri kuracamo, wame uvuga ubutumwa bwiza
mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye. Bwana Yesu asifiwe. Ntihagire ikintu na kimwe witwaza uraba rimwe na ca mu bibazo bitandukanye urarega mwana uvuga ubutumwa gute. Aho nyene bikomeye niho ukwiye guhagararira ukatura Imana kugira ngo nayo ikwature imbere Yesu akwature imbere y'Imana igukure ibyo byose bikubangamiye. Bwana Yesu asifiwe cyane. Amen. Reka tubandanye turi mu murongo wa gatatu avuga gute ngo kuko igihe kizoza atazokwemera kumva kwigisha kuzi. Niko bimeze muri ibi bihe amashengero menshi ariko kwega abantu bitwaje iterambere runaka bagezeko, bakavuga ngo nimuze twebwe mu rusengero iwacu dufise amasipika menshi, mu rusengero iwacu muzicara ku ntebe nziza, mu rusengero iwacu muzosenga muveho muriye. Hariho naho bavuga ngo mu rusengero iwacu uzoza gusenga wese atataye amafaranga runaka. Nawe wabyumva n'ubuzima uri kuracamwo bwa bundi bwa ntuge ugasanga ijoro rirakeye utagize icyo uro gufungura ukavuga ngo hariya ahantu n'ubwo bavuga ukuri reka nzoze kwisengera hariya. Banyemerera kwambara uko nshaka, banyemerera kwambara poketi, banyemerera kwambara imini, banyemerera gutsiba imishatsi, banyemerera gufata amarangi ugasiga, banyemerera gutera inzara nk'izibisiga ku ntoke. Ico gihe ugacugenda gusenga hajya kubera ko ukurikiye akanoti baza kuguha, kubera ko ukurikiye ibifungurwa baba bateguye, ariko udakurikiye Imana yo kw'ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abasobanutsi murantunga iyo byandambiye mu kuvuga mvuga nyarutse murihangana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ariko simvuze iyo narambiwe no kuvuga ubutumwa. Oya, iyo biriko birakoreka mw'isi byarambiranye umuntu mu kubivuga arabicucikiranya akabigarutsa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ugasanga mu rusengero rw'Imana nta batizo wamwemuye ukivugirwamo, ugasanga muri bantu wa Mungu gusa. Bamwe baza mu rusengero rw'Imana bavuye mu byaha bitandukanye, babandi baza bakaririmba amakorari ijambo ry'Imana ryagera agaca asohoka hanze akaza kugurura indege, akaza gushirako ibisoboto kiri hano mikrofone kagitumura, ugasanga bagira ngo yandege yakajugujugira kiragenda. Abandi ugasanga mu gihe cyo gusenga hageze ko batangura chat kuri Snapchat, nuko bishyura ama message ku WhatsApp, ku Facebook, ibintu nk'ibyo. Abandi ugasanga igihe cyo gusenga kigeze umwanya w'ijambo ry'Imana akoranije umutwe n'uwo bari kumwe, imitwe ibiri itatu bari mu bipindi runaka ahantu baza gusohokera ntibaheza kumviriza ibyahoze byitwa ijambo ry'Imana muri bo. Ugasanga ijambo ry'Imana ni bisanzwe, yamara ijambo ry'Imana ntabwo ari bisanzwe, rifise ubukuba bwo gutabagura umubiri kinjira n'isoko. Bijya byose wanyegeje ikabishira hanze, bya bindi byose urakora mu ijoro jewe nazi Imana ikabishira ku musozi bikagaragara. Bwana Yesu asifiwe. Bijya nyene uri kuribwira mu mutima wawe uhavuga ngo n'ubu bafanya bivuga ihangane nabyo mvuga nabyo mvuga, ariko hari Imana ibibona kandi ngo bibishatse no shikira kugaragara ikabivuga. Arahira umuntu yihana ibyaha, arahira umuntu yihana ubwaha n'ibyaha n'akaha kakandi katangana n'ubwara bwo kurutoke nakakihana, kugira ngo igihe Yesu yoza, umwanya n'umwanya Yesu yoza, bantu barasinata n'ukuri. Ndashaka kugira ngo bizama yakabanga yovuga, kubera yuko uyu mubiri w'iwanje
nambaye uzohinduka ukaba mushasha, ariko mwijuru hakaba hatazoja yibi musigara mubibona bikorokeye hasi izamuki, ugasigara mubona birato ipantaro buri kimwe cyose cyasigaye ngaho. N'abandi baba biteguye muri mwebwe ibyo bambaye utaravye ngo n'abamama n'abakobwa n'ingeso n'inkumi byosigara hanyene, nawe ugacuza kwambika umubiri mushasha kaza guhebwa ibihembo bakoreye. Bwana Yesu asifiwe. Iki ni gihe cy'uko ingabire Imana yagusizemo ikora. Ntujugumire ngo urabe ibibazo uriko uracamo, ntujugumire ngo urabe ubugwayi uriko uracamo. Gerageza niba uvuganye n'abantu 30 ku munsi, basi urabemwo babiri basi muganire ku ijambo ry'Imana, iyo yoba iminota 2-3 kajayo. Ariko ntubare umunsi wose ijambo ry'Imana ritaguciye mu kanwa. Ruwe muri watu wa Mungu babandi ashobora guhera kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu no kuwa Mungu akazotora Bibiliya. Muri Afrika niho umuntu yaje gutora Bibiliya kuwa Mungu agasanga bitewe n'inzu twabamo z'amabati, akaza n'amabati cyangwa n'ibyondo cyangwa n'ubatsi navyo. Ugasanga Bibiliya kubera kuyisoma rimwe mu ndwi naho nyene so kugisoma no guheza itegeko, kubera yuko hajya ndiko nasigura urashobora guhera ku murongo kamyatibeko umurongo yasomye waje kujya bivuye bahera hejuru ugasoma ukamanura. Ariko wasanga Bibiliya y'Umukristo iri kwivumbi hejuru, urakubita ivumbi gatumbuka rikajogura n'umuntu. Kubera iki ayitora kwa Mungu gusa, aza guheza itegeko agasoma umurongo umwe agaca yuga. Hano naho muri iki gihugu kubera Bibiliya nawe tuzibika mu bubati, ku meza, mu masakoshi ukuntu, ugasanga nta vumbi rihari, ugasanga Bibiliya yarakanye hafi impapuro gufatana. Kubera iki hayisoma urindi wa Mungu hayisoma. Yesu ati muce mw'irembo rifunganye. Irembo rifunganye hacamo umuntu yasomye Bibiliya. Irembo rifunganye hacamo umuntu yihanganiye ibigeragezo. Irembo rifunganye hacamo ubugingo bwawe bwonyene. Nta busambanyi mugenda mukweganye kuko ntihasambana umuntu yasambana abantu babiri. Mw'iryo rembo rifunganye rero haregetera yo ubugingo bw'umuntu umwe, n'indufisa mu nda urayikurayo, abaganga bakayishira ukwayo ukaricamo wenka. Ni igihe cyo gukora, ntabwo ari igihe cyo gusamara. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye gusoza ariko tutararangiza. Wewe ubwawe uriyizi gusoma uko ndakunzi, uriyizi Imana itarinze kukugaragaza ngo ivuge ngo wewe umeze uku n'uku n'uku. Ni igihe cyawe mubari mw'isi ntawe ugororotse, no mw'ijuru bariyo kubera ko baba barozwa n'amaraso ya Yesu, baba baritunganya uko bukeye bukira, n'ayandi bose boba abanyabyaha. Wibuke ko Satani yahoza mw'ijuru kugira umutima mubi wo gushaka ku intebe y'ibisumbi y'Imana, byabereye mw'ijuru, ntabwo byabereye aha ku isi. Izo mpamvu birivuga ngo indirimbo ivuga ngo mubari mw'isi ntawe ugororotse kandi nta n'umuntu no mw'ijuru ngo atari uwogejwe n'amaraso ya Yesu. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umuntu yozwe n'amaraso ya Yesu. Wowe wumva umutima wawe harimo n'akantu akagatoyi cyane, wumva kuko bakagucira urubanza, n'umwanya wawe wo kuza hano utambukisha ibirenge byawe kugira ngo abakozi b'Imana bagufashe gusenga. N'umwanya wawe wo gutambukisha amaguru yawe wiyumviriye mu mutima wawe kugira ngo abakozi b'Imana bagufashe gusenga, kuko mw'isi ntituri abagororotsi, mw'isi turi abanyabyaha.
icoma buri muntu wese akava muri rusengero akava ahantu Imana imushingira intara. Icoma buri muntu wese akava ahantu ingabire yiwe itanguye gukora. Icoma buri muntu wese akava ngaho ijuru rimwemera. Nayo majambo y'Imana dusangiye kuri uyu mwanya. Reka duhe umwanya abakozi b'Imana, uyu mwanya bawukoreshe. Abumvise aya majambo mwese mukayizera, Umwami Yesu Kristo abaha umugisha.